twagumye twishyuza ubutungane bw'u Burundi kugira turabe ico bwokora kugira abakoze ubwicanyi bamenyekane amaso aherayo, kandi murumva ko namwe ubwicanyi nk'ubwo bigaragara neza ko bwakozwe n'ubutegetsi bidaheza ngo bugorohere kugira bwanyene kubikora hama buheze kandi bushireho umugwi ugira amatohoza. Bisigura ko rero bazi gitu ataco bakoze, mugabo twebwe ivyo ntaco bitubwiye nk'umugambwe tubana yatwishuza ubutungane bagerageze bakore, kuko buriya amadosiye ntibagiranwa, amadosiye y'ubwicanyi ntagenda yibagiwe n'umunsi warimwe na buhoro buhoro. Nico gituma rero uwo bahanura iyo babwira ati nimutangure muje ku madosiye y'ubutungane bujanye n'ubwicanyi bwahabaye. Rero twebwe tukagira tuti nubwo bimeze uko tugasaba Evariste Ndayishimiye ashireho umugwi ugira amatohoza, ayo matohoza ashike ku nyishu abantu bose biteze, IPD yiteze ku nyishu yo gushira habona abagandaguye Zedi Feruzi, nuko abagandaguye Zedi Feruzi bashikirizwe ubutungane, bacigwe urubanza hisunzwe amategeko y'igihugu cacu c'u Burundi.